Hari inkuru zimwe zo muri Bibiliya zitangaza abantu benshi, inkuru zituma umuntu yiyumvira cyane akibaza ati none byashitse gute? Imana yashaka kutwigisha iki? Muri izo nkuru harimo inkuru ya Loti n'abakobwa biwe. Ni inkuru ivuga mu gitabo cy'itanguriro, ikaba yarabaye nyuma yo guhona kwa Sodomu na Gomora. Uyu munsi tugiye gusobanura uwo Loti yari muntu ki, icyatumye ibi bishika gutyo, ico Bibiliya yashakaga kutwigisha n'ivyigwa dukura muri iyo nkuru. Muri iki kiganiro si gutera ubwoba canke gushigikira ibintu bibi, tugamije kwigisha no gusobanura amateka yo muri Bibiliya. Bana nacu uraja gusobanukirwa buri kimwe. Je wumva ni Alex Live and Valane nahane kuri Insinzi Motivation. Loti yari mwene wabo na Aburahamu. Aburahamu yari umuntu Imana yari yarahisemo kugira imugirire umugisha no kumukoresha mu mugambi wayo. Kubera uburongozi bwa Aburahamu, Loti nawe yararonse imigisha myinshi, aronka amatungo menshi, abakozi, ubutunzi bwinshi. Ariko igihe ubutunzi bwabo bwiyongera, abungere babo baratangura gushwana kubera ubutaka ndetse n'amazi. Ni Aburahamu yabwira Loti ati dutandukanye kugira amahoro abeho. Loti acahitamwo igihugu ciza ca hafi ya Sodomu. Sodomu na Gomora byari ibisagara bikize cyane, byari bifise ubutunzi, ubudandaji, abantu benshi. Ariko Bibiliya ivuga ko ivyo bisagara byari vyuzuye ivyaha, ubusambanyi, ububisha ndetse n'ibikorwa bibi. Abantu benshi ntibubaha Imana, ico gituma Imana yafashe ingingo yo kubihonya. Umunsi umwe abamarayika babiri baza kwa Loti. Loti yarabakiriye neza mu nzu yiwe, ariko abantu bo muri Sodomu na Gomora baza barakaye cyane bashaka gukora ibibi kuri abo bashitsi. Ico gihe niho byagaragaye neza ko ico gisagara cyari cononekaye cyane mu vy'unyifata. Abamarayika baca babwira Loti bati fata umugore wawe n'abana bawe b'abakobwa muhunge, kuko Imana igiye guhonya iki gisagara. Loti, umugore wiwe n'abakobwa biwe baca barahunga mu ijoro. Abamarayika bababwiye bati ntimurabe inyuma. Ariko umugore wa Loti yarahindukiye araba inyuma. Bibiliya ivuga ko yaciye ahinduka inkingi y'umunyu. Iyo nkuru yigisha abantu kudasubira inyuma mu bibi Imana yabakuyemo. Inyuma yo guhona kwa Sodomu na Gomora, Loti n'abakobwa biwe baja kuba mu buvumo. Aho ni ibintu vyaho havuye bihinduka bibi cyane. Abakobwa ba Loti batanguye kwibaza ko isi yose yahoneye rimwe, ese n'ibisagara vyarimbutse. Baribaza ati be tuzobaho gute kati abagabo basigaye ku isi? Tuzopfa tutavyaye? Aba bakobwa bahise bigira inama ndetse bagira ubwoba ko umuryango wabo uzohagarara ndetse ugahona burundu. Abakobwa ba Loti bahavuye bagira bati data arashaje kandi nta mugabo n'umwe asigaye yo kuturongora. Baca biyumvira uburyo bwo kuronka uruvyaro biciye kuri se. Aba bakobwa bahise bafata ingingo yo kumuha vino nyinshi kugira asinzire. Ibi benshi babigira imbarutso ndetse yo kunywa inzoga ndetse no kunywa ibiyayuramutwe byinshi, bafatiye ku ngingo ya Loti yuko nawe yanyweye vino. Hanyuma umwe muri abo bakobwa, nyuma yuko abonye se yasinziriye kubera vino bari bamuhaye, yaryamanye na se mu mwijima. Bibiliya ivuga ko Loti atari azi ivyabaye kubera ubusinzire ndetse yari yanasinze. Iyi nkuru irababaje kandi iratangaje, ariko Bibiliya ntiyayivuze kugira ishigikire ico gikorwa, yayivuze kugira yerekane ingaruka z'ivyaha ndetse n'iz'ubwoba zo kutegera Imana ndetse no kwinononera kw'ico gihe. Muri iyi nkuru vino yagize uruhara runini. Iyo umuntu yasinze ubwenge buragabanuka, ingingo nziza
zirazimira. Umuntu ashobora gukora ibintu atokwiyumvira. Nico gituma Bibiliya kenshi iburira abantu ku businzi bukabije. Abakobwa ba Loti bose babiri baratwaye inda nyuma yo kuryamana na se. Umukuru yibarutse umwana w'umuhungu amwita Mowabu. Umutoyi nawe yibaruka umuhungu yitwa Benami. Abo bana nibo bakomotse ko Abamowamu ndetse n'Abamoni. Ayo moko yaje kuvugwa kenshi muri Bibiliya nyuma yaho. Guhitamo nabi bishobora kugira ingaruka mbi. Loti yahisemo kuba hafi ya Sodomu kubera ubutunzi, ariko aho hantu haje gutuma umuryango wiwe uja mu bibazo bikomeye. Isi mbi ishobora kononekara ndetse no konona ivyiyumviro by'umuntu. Abakobwa ba Loti bakuriye mu gisagara cy'ibibi. Ivyo babonye byashoboye kuba byarigeze ingaruka ku buryo yumvira gukora ibikorwa bigiye bitandukanye kandi bimwe bibi. Ubwoba bushobora gutuma umuntu afata ingingo mbi. Kubera ubwoba bwo kubura uruvyaro bafashe ingingo mbi cyane. Imana ishaka ko abantu bagira ukwera. Inkuru yose ya Sodomu na Gomora yigisha ko Imana yanka ibyaha n'ububisha. Ese Bibiliya yashigikiye ico gikorwa? Igisubizo ni hoya. Hari ibintu Bibiliya ivuga atari uko ivyemera. Hari ivuga amateka y'ibintu vyabaye kugira abantu bavomemwo ivyigwa. Iyi nkuru ntiyashigikiye ubusambanyi oya namba. Ukuryamana hagati y'abafitaniye isano oya. Canke ubusinzi, ahubwo yerekanye ingaruka mbi z'isi yononekaye. Inkuru ya Loti n'abakobwa biwe ni imwe mu nkuru zitangaje muri Bibiliya, ariko inyigisho nyamukuru izwi kandi itwereka no kwirinda ibibi, guhitamo neza aho kuba na nabo mubana ndetse mufise icyo mupfana. Irinda ubusinzi kandi wizigira Imana aho gufata ingingo mbi kubera ubwoba. Niba wakunze iki kiganiro, kora like, share, subscribe kuri Intsinzi Motivation.